mu bisanzwe ihangiro nuko igiterwa kironga ivyunyunyu 13 kugira ngo aya masi yacu aduga agere ku rugero rwa kera dusubirize vya vyunyunyu vyatwagwa n'ingukura dusubirize vya vyunyunyu vyamanuka mu kuzimu bitashobora kuduga dutezwa kuzana ivyunyunyu bindi tukabishikana ku rugero tuvuge aho isi yari imeze neza muri iki gihe cacu ubuhinga bwiza bwiyumviwe neza bushingiye kugenda isi imeze nukuvanga amase nukuvanga ivyunyunyu mvaruganda niyo bita fertilisation organominerale kugira ngo ukore ifumbire irimwe ivyunyunyu bitatu umaze kongera ko ivyunyunyu bibiri ikibanza cya bijya bitatu kiragabanuka umaze gushiramwo n'amase ikibanza kirasubira kikagabanuka ndiko mvuga nti tuvuge dufashe DAP muzi neza yuko irimwo urugero rwa 46 kwijana no kuvuga ibiro 46 bya phosphore ku biro ijana vya DAP na 18 vya azote no kuvuga yuko ufise 60 kwijana tuvuge mugabo ufise ivyunyunyu bibiri gusa muri DAP wongeyemwo ire uzanye azote ntaco wunguye ugumanya vya vyunyunyu bibiri uzanye potassium ubuzanye icunyunyu kiya gatatu ufise bitatu mugabo ukeneye kugira bitanu bitandatu indwi biragabanuka dozaje iragabanuka nico kituma uzobona rero muri ayo mangere mashasha uzozobona azote yagabanutse phosphore yagabanutse kukubera ikibanza ca azote na phosphore na potassium haroyemwo yamase haroyemwo na yashwagara